Oya banzu bikate kwanza, banzu bikate chef. Witeguye kumusubiza amafaranga yiwe Ubanza bikata ka chef. Banzu twishire gato bro. Banzu twishire. Abanzu rindire na Hello people, hello guys, muraho murameze neza, abo bitameze neza mukomeze mwihangane, kandi Imana iri kumwe namwe, kandi Imana niyo nanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloys N257, iyi ni Senga Media TV. Turakubwira nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ubandanye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Guys, uno munsi nabazaniye umutumire, muramubona kwanza nyine yambaye biratandukanye cyane n'abandi ukuntu baba bambaye. Dushaka tangura turamutse kwanza imbere ya byose. yaga Imana barinde mikoresha ibaga. Ku batakuzi witwa gute? Pastor Man. Pastor Man. Yeah. Pastor Man, imyambarire yawe iratandukanye cyane niyo tubona, kugira wiyumvire kwambara gutyo icyumviro cyazananye byagenze gute? Haya bro, none wewe kugira wambara uko acha zikibazo mu oya ikindi je nambara nk'abandi bose ubwa wewe oya najereka niko kuko ndavyuka nkambara nka tumuka niriheba ngo ukoresha kugira ngo ugire freshere nk'izi ndiheba ngo ukoresha kugira ngo gugira freshere happy kabisa no buzima bwiza amafaranga wapi biri simple kabisa. Pastor Man, yes, hari ku munsi w'ejo aho wandika ku rubuga rwawe rwa Facebook, wandika ngo nzopfejo ndabakunda kandi nzonabakumbura, abo nahemukiye mu mbabarire nanje abampemukiye birirwa bantuka ndabababariye, abifuje kumfasha ariko bitashobotse uwo mutima muzowugire no ku bandi. Narifise byinshi byo gukora ariko iminsi imbanye mike, gusa reka ngende ntanze impanuro nosigira abanyempano nkanje canke abamizisye bakiri hasi bataramenyekana ariko bipfuza kugera kure. Nuko mworeka kwizera abantu ngo hari ico bazobagezako, hakubafasha bakurira utwawe duheze bakigira. Mwumve neza ni babiherengende, kandi abo uko mubabona kose nabo bakeneye ubufasha. Kubw'ivyo rero mwiyizere mukore muzotera imbere. yaga kubera iki kwandika bino bintu ngo nzopfejo ugashyirako n'akantu kakerekana amarira? bro ako kantu ni kubera ko rega ubundi umuntu apfejo udapfuye no munsi, wewe uvyutse ukabona umunsi ntiwapfuye, menya neza kuzopfejo. Numva shaka uzopfejo bisigura iki rero? Kubera ko umuntu amaze gupfejo cyangwa umaze kumenya ko uzopfejo, biratahuritse yuko nyene ugomba gukora nk'uzopfejo, ugasezera abantu ukajya nk'uzopfejo, like nk'uzopfejo nyene, kubera ko ejo niwo munsi wawe w'urupferero. Ariko uno munsi umenya ati ejo bakadaye nareka ntaho gera hirya y'ejo. Ariko turashaka kumenya impamvu wanditse ko uzopfejo. yaga ni kubera ko nyene nzopfejo, kandi hepfo waranditse no munsi urabona navyutse byapfuye, no munsi byarase ariko naho nyene nubwo byose nkapfa no munsi. Gusa hepfo waciye wandika ngo igitiwe ndababwira ko nzopfejo nuko ngiye kubaho bitandukanye nuko nari mbaye. Waciye wandika hepfo ngo igituma ndababwiye ko nzopfejo nuko ngiye kubaho bitandukanye nuko nari mbaye. yaga nubuhe buzima ugiye kubamo butandukanye kandi nubwo warubayemwo tutari tukuzima? ibyo muzobibona ni bangamuta abantu kungere nasanze bameze, ubabwiye ikintu hama ntikibe baragutwenga. Rifareke rero wewe ukora witwawe pose nkuko utari uziti umuntu azogera aha niko nejo doshobora kumenya ati. Je nahise nimagina yuko Pastor Man yabagomba gufata indege akerekeza mu bindi bihugu. Nkabandi ngaho imbere yawe gamuta. Hama rero kajya kandi navuze ati impanuro notanga ku banyempano, ku bamizishiye kwa man, abantu benshi bataramenyekana underground baba biyumvira ngo aba promoter ngo aba journalist ngo arecho bubafasha muri game yabo. Sumu nta kintu na kimwe bazogufasha
ubashira ubuhera bwawe bakaburya bibaza ngo bazogufasha ahubwo wowe uherewe baraguta niyo mpamvu nababwira ati yizere mukore mutuje ariko umenga iri kurakora uri wenyene ataba promoter bahari umenga byogora kugira ngo ushike kure byogorana kugira ngo impano yawe igaragare kubera ko uri wenyene uri wenyene nyene ariko umugabo iyo ufise abo bantu baba promoter bamenyekanye barashobora kugufasha ukaboneka n'ingoga cyane uri si niko ndabizi wonzanira mu promoter amfashije kugira ngo ngere ngaha wewe koresha umwanya sobanura iki kuri wewe koresha umwanya n'umujama tu ariko nawe ndibaza ko yaragufashije kugira ngo yafashije gute mwema nta muntu n'umwe ashobora kugufasha okay voilà nkabo yafashije base batamenyekanye sinibaza kubera ko ntitwabamenye ntiwibaza mugaro kubera ko nk'ubu wewe je nka Claudine akomeje kubera akoresha umwanya wewe wamenye kubera akoresha umwanya urumva mpita nibaza ko nyine ari wewe yaragufashije kugira ngo kandi umenyekane ugira izina nk'iryo ufise no munsi aya bro koresha umwanya no kuvuga ko atakintu kimwe yigeze gufasha kugira ngo ndakubwiye ko nta muntu n'umwe ushobora kugufasha ikintu kugira ngo umenyekane cyangwa ugere ahandi hantu atari umuntu agwaye amafaranga imitahe uwo muntu nta bufasha ashoboye kuko rwebwa none yaramfashije sawa ndakoze ibintu birakubise swata rimwe kabiri gatatu kane gatanu uwo muntu yakuguma impande niyo mpamvu mvuga ati ni mwizere gusumba uko ukwizera uwundi muntu ariko jema numva yuko umenga nkawe wenyine ubwawe nawe urashobora gufasha undi muntu akamenyekana kubera ko ufise izina mu gihugu kada burya kujya ko bavuga ati Imana ifasha uwifashije n'umuntu afasha uwifashije bisigura ko wewe wataye for ufise utifashije naho umuntu yokuduza akagufata akagira ane hovyo ariko bagahaye ntitubagire ko hari abandi bantu bafise impano kandi bafise n'inguvu bakora n'inguvu nyinshi cyane ariko batamenyekana kubera ko bataronka aho batoborera kugira ngo umuntu n'indega mwene wacu akora cyane n'inguvu benshi okay akarorero arabona kugira singo mu bamenye kandi hariho n'abandi benshi ntazi urumva arakora n'inguvu nyinshi ariko bigahera hariya nyene kubera ko nta afisa acisha ibintu byo cyena goma mbaze uwo muntu akora cyane agakora n'inguvu ziwe nyinshi ntamenyekane nzoguhuze n'umuntu akora cyane indese ndafise abandi bana benshi nzi jewe bakora nabo umuntu atanazwe muri entertainment akora cyane ninde niyo mpamvu rero muba mura yuko abantu bamenyekanye bakora cyane hari abantu benshi rero bakora cyane mugabo bataramenyekana niyo mpamvu ngo erega nanjye niyo mpamvu arabwira ati ni mukore cyane mutizeye kira muntu wese uzoduga manje niyo mpamvu rero uvuze gute erega nanjye sindaduga sindamenyekana ariko uko biri kose uramenyekanye bikada nta birenze pe ndibaza yuko ahantu hose umuntu yocaga avuga ati Pachitomani ndibaza yuko barakuzi akandi kabazo kanje kamatsiko mu minsi mike yiheze warapibliye uvuga yuko uri muyinga uri kumwe n'abantu benshi byari bikorwa nyabake wari wagiye gukorera muri iriya ntara ya Muyinga hari habayeyo ibintu nyabake kugira ngo urumugenda ugakorerayo kandi twabonye bakiriwe n'abantu benshi cyane hari habereye iki ko wari washimye kugenda yo Muyinga rega simpaka ngo abantu bose bamenye ngo ikikugenza mutanivyo urimo aho rero aho n'ubu nubwo abanyaramwese nkifotoza none waje mbaza ngo kubera iki wifotoje uri ariko twabonye wakiriwe n'abantu benshi none umwami wa comedy nakwakirwa n'abantu benshi gute Shabera baratwe bavuga ati umwami yashitse reka tumuramutse ubu rero niwe uri umwami wa comedy mu Burundi none ushaka uravyemera cyangwa ukabihakana ariko kuvyemera bose basize hasi bakigingi bose bakubise ibana bajya barisaziye barakikuruse Gasore mwohiganwa ukamutsinda Gasore mwohiganwa ukamutsinda navyihiganwa reka je ntara amatora yabaye kugira ngo umwana ntara amatora je naravyigize gusa niyo mpamvu ntona higana wariravye urabona yuko yarati je ndi umwami tu wa comedy nta bindi abandi bose urabona yuko nta muntu numwe agushikiye ni nyambara abami ushaka uravyemera ushaka kabire kweri musaza yaga Pachitomani ni ryari watanguye kubona yuko uri umukomedi abishoboye jewe yego hari abatemera ko ndi umukomedi oya ndi kuvuga kuri wewe ni ryari watanguye kwibona ukabona ati je ndabishoboye ahubwo ndi n'umwami ukubona nyene ko kuye kubaho kwita umwami
uwo mwaka nyene mutaje narabonye ati bwabo ndi ndi umwami. Okay, umwami wa comedy mfise urusaku kwemeza neza yuko hari umukobwa ari muri Arabie Saoudite yaguhereje amafaranga mukavugana yuko ugomba wubaka inzu ugure parasera wubakemo inzu kugira ngo uwo mukobwa azoshike kandi muhita mubana n'uwo mukobwa ariko amakuru jewe maze kuronka avuga yuko nta n'ikibanza urigera urondera kandi atana amafaranga ugisigaranye. Kubera iki utashitsa ivyo mwasezeranye n'umuntu kandi akwizera cyane? Bashobora kuvuga uwo muntu no rusaka ariko si ngombwa nibiba ngombwa none oya erega ubundi kintu uravuga ati mboni naka okay imeze nuko kugira ntarashima yuko twomuvuga ariko niyabishima tuzomu niwe yagutumye ubimbaze arambaza ati arambwiye ati je Pachitomani namuhereje amafaranga kugira yubaka inzu ndamuha amafaranga kugura ikibanza ariko ndamubwiye ati nyereka cya kibanza wagura ntarigera nyereka nawe ati none ibikorwa bigeze he ntanyereka ubasa n'umuntu yahindutse. Pachitomani w'ivyo bintu bivuga iki kivyo bintu naje bivuga ko hose ndi mu rukiko mugabo none oya none ndabivuge kwiki guys ndabivuge kwiki bro cyangwa niyo mpamvu tubona freshere ziguma ziyongera Pachitomani atera yambara neza n'amafaranga yo mu diaspora uramwihakanye none niyaza naho akagufata mu mashati bizogenda gute? Amafaranga yo ntuzoyamusubiza? Ico kiganiro muta ivyo bintu ntago numva biri ntago numva yemeze fresh iyo sije ushaka kuyireke canke ikiganiro gihagarike ariko turashaka kumenya tubarire ayo mafaranga uzoyamusubiza muta nakubwiye ati mbaza ibindi bintu ivyo bintu vyihoze mani ariko rega abantu barakeneye kumenya abantu bande bari bahari abantu badukurikirana abantu barakeneye kumenya ajya amafaranga kujya kuntu wambara neza barakeneye kumenya ikiganiro burya rero barakeneye kumenya ukuntu amafaranga yinjira turashobora gukata ivyo bibora. Murabonye ko Pachitomani aciye agumuka aragenda ariko tuzongera kandi tumurondere azoduha umuco ku bintu byose tuzongera kandi tumuganirize. Ciao ciao.